ni mu Gishora, intango y'ingoma z'Uburundi aho zatanguriye ngaha mu Gishora. Aha rero hahungiye umwami Mwezi Gisabo, akaba yahahungiye abasi bagomba kumwica, abo basi nabo zikaba zari ingabo za Kirima na Maconco. Hama rero Maconco akaba yari umukwe w'umwami Mwezi Gisabo, Kirima nawe akaba yari umuhungu wiwe. Turaryohewe kubona twishikiye ahantu umwami yabaye babana nyine abaganwa umutamukanyi wiwe tugize niwe mwami wenyene yabaye hano. Erega burya iki gihugu nico abarundi twese, nare rushatsi yaragitaziriye, nare rugamba yaguye imbibe, Mwezi Gisabo yarakigwaniye. Amacavuga ati jewe rero ko nkize mwangabo zanje ngoma ndabacemwo imico kune. Umuco wa mbere ukurikire babasi mubwere mu Ruyigi babishireyo ntibazogaruke kungorera ngaha mu Gishora. Uwundi muco wa kabiri ati camwubaka ingoro y'umwami, ingoro y'abakezi, ingoro akanyabugoro kugira ngo nigumire ngaha mu Gishora. Uwundi mugwa ati genda muramvya munzanira ingoma zibiri, iyo bita Karyenda niyo bita Rukinzo, kuko ndoca nguma ngasi ndosubira kuvaho. Uwundi mugwi nawe ati uwundi nawe genda imuramvya munzanire inka zibiri kugira nshimire no mutama yanyegeje nkashobora gukirira ngaha mu Gishora. Izo nka zibiri imwe yitwa Ruciteme, iyindi yitwa Murimigwa, no kuvuga ingabekazi, imfizi, inyana. Izo ngoma zibiri Karyenda na Rukinzo barazizana baziha Mwezi Gisabo. Izo nka zibiri Ruciteme na Murimigwa barazizana baziha Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo acabarira Nyamutama ati jewe rero ngomba ndagushimire kuko wanyegeje nkakirira ngaha mu Gishora. Aca mugabira za nka zibiri, umutama Nyabideha aca arashima arakenguruka. Izo nka zibiri kubera uwo mutama yarasanganwe izindi nka, aca yumvira ingene yokoranya umuryango, baca barazirya. Bamaze kuzirya injato zazo baca biyumvira ingene bozikanisha ingoma kugira ngo izo ngoma zizoze ziragira ikintu cerekana mu gihugu c'u Burundi. Izo ngoma nazo rero zazindi zavuga ku muganuro, umwami ariko aribukiriza imigirwa y'umuganuro kubarira abene gihugu yuko hageze ko irima ritangura. Zavuga mw'ijoro mu kwezi kwa12 zikazosubira kuvuga mw'ijoro mu kwezi kwa12 nyene. Izo ngoma rero kuva 1903 zikaba ziri ngaha mu Gishora, zikaba zirenza imyaka 100. Iyi rero ni Ruciteme, iyi nayo ni Murimigwa. Bavuze Ruciteme murumvamwo ijambo gutemerwa, bavuze Murimigwa murumvamwo ijambo kurimigwa. Iri Ruciteme yari imfizi, iyi nayo Murimigwa yari inyana. Iyi Ruciteme yari inka, ahiri hose yaguma itemerwa. Ibisigarira by'impuzu za Mwezi Gisabo izo nizo kuko ntizamba. Izi rero nizo bonsa bazonsa akotsi kamotezo baca bamotesha kugira ngo impuzu z'umwami zishobore kumota neza. Hamwe hose yari muri ca kigega c'amasaka, igituma imbwa z'abasi zagenda zirahura zamoterwa n'izi mpuzu ziwe bonsa, kuko nta zindi mpuzu bosa atari impuzu z'umwami n'iz'umwami.